M23 urugamba yaruhejeje kera kwiza imbuga bajya abantu bafise propaganda iteye ubwoba kandi bajya abantu naho batsindwa ntibigera babivuga urumva rero nzibira reka nakwereke ukuntu imeze nararavye ku ikarata nzibira more nzibira iri impande ya Bukavu aneza M23 ntiri Bukavu Bukavu ntiri ku mupaka w'u Rwanda na Kongo sivyo no kuvuga nzibira M23 ahantu i Bukavu iri nko ngaha sivyo ndabigeranye gute abantu bazi mu Burundi kandi basigurire neza yego yahoze ari muri M23 burya ni wari karakora operation intuzenya hariya muri nzibira yego uye mu generale yaragambanye Bukavu agambanye Bukavu barayifata mugabo ni kwa kuntu nyene ushobora kwicara hasi ahantu kiyumvira kuvuga ati none ibintu nakoze nibiki hari amakuru hari avuga ko babasirikare ibihumbi ndwi binjira urumva muri 23 bamwe batanguye no kwishikana ku gisirikare ca Kongo bagenda basaba ikigongwe Kongo cibafata ikabashira ahantu ikabagira kamatohoza ntacibagira umva ko kagatima k'igisirikare ku Burundi bagafise nabo umva ko igisirikare cy'u Burundi cinjije agatima keza mu gisirikare ca Kongo bafashwe ku nguvu baragize nte hari undi muntu nabonye avuga commentaire karaha ati mbega abakugwa bo mu Rwanda bagiye kurongorwa n'abandi ino nambarizo izo itubikiye byinshi yaro imisore yo mu Rwanda irikiratikirira nko muri Kongo neza bigo biteye n'ubu. Hello guys, mameze neza so ni Link Arlene Alu comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye umusumero maso yinyana kivedruru n'ayandi mazina yose atandukanye bagiye barabuha Link Arlene Alu kabisa. So guys, reka twakire muri aka kanya umusesanguzi wa Tulia promoter tumwakirana ugweze n'amashimeshi welcome yililili mundu ni cyakazuba kabisa natari yeah muri kamerwa nibiboneka mbwa ntibisarish nipo sawa baraza kutwihanganira none tugire gute umeze neza reka tubaramutse abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi Africa South Africa Canada Australia iki n'umuryango wabo twabakunda cyane tumaze kwagura umuryango muri rusange kwa tuvuga ko hari groupe ya WhatsApp umuntu wese ategerezwa kuyijamwo abishatse kugira ngo tuzoe turahanahana ibigezweho muri commentaire ya mbere turaza gushiramo link y'iyo groupe link y'iyo groupe bashobora kuza barinjira cyane mu iyo groupe kugira ngo tuzoe turahanahana ivyumviro na cyane tuja no mu vyunguka na Skoki Union Nationale des Sociétés Coopératives kibono mugamini wa wundi no kuzana imitahe 12 akarusho ko kuzana umutahe muri kibono canke inaskoki nuko ushobora kuzura ronka uturusho twose tumuri inaskoki wanashima ugahabwa n'akazi ugahabwa n'akazi kandi utibagira no gukoresha amavuta y'ikibono Taikibono ni meza mu mushatsi naje niyo nisiga Taikibono akuri imikoshe mu Taikibono ameze neza cyane umusego wa Taikibono n'umuti tugahamagarira abarundi bose kurima tugahamagarira abandi bose kurima igitegwa cy'ikibono abifise bakwiye kubirima ku bwinshi abatifise nabo n'ibiburi bitatu na cyane kabisa tubandanye kuri kumugwa building company ubu niri kwa kundi nyene kumugwa building company ni company shasha yaje kugira ngo ibere inyishu abarundi bifuza kubaka amazu na cyane dufise aba engineer beza cyane babikora neza bavyigiye ku ishuri kabisa panda bwa bwana bagucapira pla bakayikwereka ukavuga ati ye ibi nibiki ibi nibiki nibaza ko babibona kuyo publicity ziracanga mu kiganiro barabona neza ukuntu ayo maplan wishatse bayikuzanira uko nyene tukaba tugirwa ko dushimira nabo twatanguye gukorana yatanguye kutwitura imana bahezagire cyane umugambi wari imana bahezagire cyane buryo ubutunzi bwa mbere n'abantu waru ubutunzi bwa mbere n'abantu my friend Liam promoter nizere ko ivyunguka tubirangije Jendi sawa reka rero tuje mu vyunguka dushimira mutama Anacre muramwibuka
ya ntama anakri yaraduhevye turahura mukije cyane yaraduhevye n'abandi bose ngaha ba Elias ni benshi dufite abakunzi benshi ndafite abantu benshi novuga ariko nitwagira groupe WhatsApp ngira niho tuzaturamenyana cyane yego tuzaturamenyana cyane nongera ndababwira n'abantu babasha kumbwira ngo félicitations courage ndababwira bose yuko ndakuri kumana ndabakunda ndabafise ku muhatsi ku mutima mutamakre tumufise ku mutima kubera yarigeze kudukorera burya hari ikintu ukora mu buzima naho kaba gatonya cyane neza cyane kagasimboliza urukundo yego nongera nshimira na Kenny nongera nshimira Emmanuel nongera nshimira Ibra nongera bashafise abantu benshi ba diaspora benshi kandi abona abantu bose babaye umuryango biciye kuri urubuga neza gose ni mwebwe bajyango dufise kubera ko hari abantu ngaha dukora ibintu bakadutera amabuye neza cyane abagenzi ngahanya twahura turamukanye batutakiramukanye ego hari abatwatsa amadiri sibwo my friend uri n'ugamba tuko turagwana n'inyankuge n'inyankuge yumvira umurundi akakwanka uri kuragwanirira igihugu cyawe numva ukuntu kombye dofo abarundi twabaye korompi mu mutwe my friend igihugu turagisangiye igihugu nici wacu twagihawe n'abasokuru nibo bakidusigiye urazi amaraso yasesetse kugira buno Burundi bubeho urazi intambara za cami basokuru bacu ingene bazigwanye bakazigwana n'umuheto bagwana n'abantu bafise imbunda barakidusigira muga ukumva umuntu arakwanka urunuka kubera ko wahagurutse ukavugira kino gihugu ukagidefanda umuntu musangiye igihugu akakwanka urunuka ubundi je ndakunda abazungu burya abazungu hageze ku nyungu z'igihugu yego babumwe neza cyane my friend kuri entere y'igihugu tuba dukwiye kubumwe neza sivyo tuba dukwiye kubumwe rero kubona nk'aba mutama banakre bashobora kugira agasembore maze nakwandikira kuvuga ati je ndakunda ivyo ukora biba bikwiye bro ego biba bikwiye ni support ibivuye ku mutima so nuko rero ariko uko biri kose tuzobandanya dukora turi kuri service y'igihugu ego service de la nation niyo mpamvu rero nta muntu numwe agiye kuduca intege nta numwe azobishobora tuzoguma tugwana tuzoguma tubikora mpaka ariko mante nigeze kubona aru yanyohera hari umuntu yakomanse shanzo murondera izina ati je byarambabaza kera ukuntu nabona ama YouTube channel yo mu Rwanda ibintu yavuga ku Burundi ngo bikambabaza sana nkabura ngo nanje ngo harumviriza amakuru yo mu Burundi imagine je kubona ukuntu nisanze hano hantu nawe ntuzi ivyo nkoragara kubera iki nisanze hano hantu urabitahura wapi guys je mfise akazi gakora kandi keza abantu barabantuka ngaho muri commentaire ngo mfise inzara weze wosanga ndaguhevye abane woza ngwingisha so nuko rero turi ngaho kugira ngo tugwanire igihugu dukorera igihugu kuko jewe ikindi naco promote naho nayo ko ndaboneka kuri kamera iki kingira ndakivuge mbabaye kandi uwo ngira ndakubwire yihangane kuko yarambabaje hariho agatamba karaho kavuga gatukana gakora ama video gatukana kamwe kuri TikTok kansanze inbox kantuka ego narakurunga ikifoto ndakurungikira na video ure sana urumva rero kiyubare kuko jewe sinyitukana ubwo rwego ntabwo oya nibisanzwe twebwe abana bantare ntizitukana reka twigira mu kiganiro renye zina cuno munsi yego territoire ya Nzibira ya Nzibira igenzurwa n'ingabo z'u Burundi na FARDC tuvuge ko M23 yoba iriko iratsindwa eske twoba tubeshe twivuze uko M23 arabivutse Manda bisubiremo M23 yaratsinze byararangiye yaratsinzwe byararangiye jewe maze imisi ndaba bino bintu sinari bwabivuge ko byanzibira maze imisi gira ama research
nzibira iri hehe, nzibira bimeze gute. Mu bisanzwe uri kuraraba ku rubuga rwa izi mbuga ngurukana bumenyi, M23 urugamba yaruhejeje kera kwiza imbuga. Man, bajya abantu bafise propaganda iteye ubwoba, kandi bajya abantu naho batsindwa ntibigera babivuga. Urumva rero nzibira, reka nakwereke ukuntu imeze. Narabye ku ikarata nzibira more, nzibira iri impande ya Bukavu. Aneza M23 ntiri Bukavu, Bukavu ntiri ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Sivyo? No kuvuga nzibira M23 ahantu i Bukavu iri nko ngaha. Sibyo ndabigereranye gute abantu bazi mu Burundi kandi basigurire neza. Yego. Barabona ahantu ashana vuga gute gasha ahantu ho bahazwi. Ahantu ho bahazwi kugira ngo abantu bose bashobore kuhamenya. Urabona Shaniki? Kuri Shaniki? Bana Shaniki kare inzira imwe uja kuri aeroport. Yego. Sivyo? Dufate ajya kuri Shaniki. Niho Bukavu iri. Kuri airport niho hari iyo nzibira. Ufashe iryo barabara ryose. Yumva ni barabara ni RND, hariho ni route nationale de, hariho ni barabara nice bagita route nationale numero 2. Urumva ni barabara kabisa ribarizwe. Urumva deja FARDC n'abarundi bariko bagwanira hafi ya Bukavu. Ahantu agasite ko nyene gacamo kitwa Ngombe. Uva Bukavu Ngombe nzibira. Sivyo? Mu misi yahera narakubwiye ko igisigari cya Kongo caguze ibigwanisho biteye ubwoba. Sivyo? Hari n'igisirikare c'amamoto. Kenya gisirikare c'amamoto rero carakoze operation muri nzibira. Uyu mwanya tuvugana nzibira. Twebwe ibyo tubabwira tuba dufise ukuri jana kwijana. Twebwe ntitumeze nk'abanyarwanda my friend. Twe ntidukora nk'ibinyamakuru byo mu Rwanda. Twe dutangaza ibintu ibintu by'ukuri. Tuba twatohoje. By'ukuri biba bizwi. Urumva harabaye operation. Gushika naho abantu uzenya 170 nabangahe ryari bahasiga ubuzima. 170 n'abana batatu barasiga ubuzima. Sivyo? Ni operation yabaye igamije kugenda Bukavu. Sivyo? Kubera ko Tshisekedi urabona ko najari yari mu nama muri Amerika. Kubera ko M23 yaranse kuva muri Kongo. Kandi kwanga kuva muri Kongo birumvikana. None M23 ivuye muri Kongo, commentes ku Rwanda ruzoba ntigikunda, shobora gisiguye ubushize ntigikunda. Sivyo? Kubera ko ahantu umaze imyaka 30 witorera ivyaho uko wishakiye. Kuno buzima umaze kuja mu buzima ari imyaka 30 biragoye ko subira mu buzima busanzwe. Rero niyo mpamvu rero Tshisekedi ariko akoresha inguvu zose zishoboka. Hariho indege Sukhoi Su-25 my friend irikira kuri ivyo bintu. Je navuze ati none bino bigwanisho vyahora heyi. Roma hari witwa hari umuntu uze yitwa Pacific, niba ari Sultan Pacific siningene bamuvuze. Yahoze ari muri M23. Burya niwe ariko arakora operation intuzenya hariya muri nzibira. Uyu mu generale yaragambanye Bukavu. Agambanye Bukavu barayifata. Mugabo ni kwa kuntu nyene ushobora kwicara hasi ahantu ukiyumvira kuvuga ati none bino bintu nakoze nibiki. Hari amakuru hari avuga ko babasirikare ibihumbi ndwi binjira. Urumva muri 23 bamwe batanguye no kwishikana ku gisirikare ca Kongo. Bagenda basaba ikigongwe. Kongo cibafata ikabashira ahantu ikabagira kamatohoza. Ntacibagira. Umva ko kagatima k'igisirikare ku Burundi bagafise nabo. Umva ko igisirikare cy'u Burundi cinjije agatima keza mu gisirikare ca Kongo. Rero hagize na uwo muntu uze rero Pacifique nyimba ari Sultan Pacifique nyimba yitwa gute, oh my god nibagiye izina. Niwe ariko arakora iyo operation. Rero Tshisekedi n'igisirikare ciwe baramwizeye baravuga ati uno muntu naho yagambanye. Tufari ko bayarahenzwe gatumuhe andi mahigwe. Uwo muntu yasezeranije ati hari itangazo basohoye baravuga twebwe
Bukavu umva bari Nzibira bavuye Nzibira baca baja Ngombe bavuye Ngombe baca binjira Bukavu direct. My friend, intambara zo kumbuga u Rwanda ukuntu ruzipostinga canke M23 barahejije urugamba ariko c'est pas la vérité. Siko kuri. Rero hari abantu bariko barishikana subire kuri point. Babandi binjira babihumbi indwi. Ava igisere cyako cyari cyatanze itangazo kiravuga umuntu wese yinjijwe mu gisirikare ku nguvu turamwinginze ashikira umuryango wiwe asubire mu buzima busanzwe kuko urazi ko baje abantu bafashwe ku nguvu bafashwe ku nguvu baragize ene. Hari undi muntu nabonye avuga commentaire karaha ati mbega abakugwa bo mu Rwanda bagiye kurongorwa n'abandi. Ino nambara izo itubikiye byinshi yaru. Imisore yo mu Rwanda irikiratikirira nko muri Kongo. Neza. Ubwo biteye n'ubwoba. Ibe turabivuga bamwe bakaje muri commentaire bakadutuka. Ariko niko kuri. Niko kuri. Kandi tuje kuri kurababaza. Kandi nta muntu azokubwira bino bintu. Umusanzwe twe tuko tugerageza kuvuga ukuri. Ariko nta kinyamakuru cyo mu Rwanda kizopfa kikubwiye bino bintu. None ubivuga ko tujaye. Nta roi d'expression mu Rwanda ihari. Urumva ibibe vyiza bibe ubivuge bibi ntuvuge. Bitandukanye kontrerema natwebwe ngaha mu Burundi. Rero Kongo yaratanze itangazo iravuga ati abasirikare mwinjijwe mugende. Bamwe barishikanye haciye hishikana no mu generale rero. Niyo operasiyo kirakora. Bafise rero indege Tshisekedi yabahaye. Hamwe zokora Bukavu. Akanya gatonya. Hewe suko isi urayizi? Ego. Wafeta kubwira ati barashobora kubwira nk'indege 10. Baze isuko isu inabivuze mu kigano igenda ibirometero 950 ku isaha. Umva hariho. Ibirometero 950. We kilometero kimwe kugenda mu mwanya ngana. Aha. Correct. Basi dufata umuduga uri kuriruka. Ugenda ibirometero yimve none ndege wewe irasa. Oya. Nivyo. Urumva rero M23 ntakitakoze. Urumva ariko kujya kuntu Amerika nakubwa ati gendera sokora karenge gake gake. Amerika ntigitanga support nk'iyabaha ava. Mbona amahera ntibakiyafise batanga. Oya kubera ko bajya bajama bakoresha inoti baragura. Rero my friend hariko haraba ikintu cyo gukubura. Urumva amajani 10 nabangahe bose baguye ejo tuvuganije ejo ari 25 yego ejo 25 Roma runzibira umwanya iri mu maboko ya FARDC n'igisigara cy'u Burundi mu minsi turashobora kubona bajabutse bagiye Bukavu mugabo nakubiye ko Bukavu batangura Ngombe umva ni barabara rimwe Rega nibaca ukuntu ni barabara rimwe bimwe rero bya Uvira bavuga ngo Uvira turaje basha bijya mwibagire namba bari Nzibira ibya Uvira byo no kwibagira no kwibagira neza cyane he urumva n'insinzi ku Burundi n'insinzi kuri Kongo ego kandi urabona ko n'igisirikare ca Tanzania naco cabyivanzemwe my friend neza cyane Tanzania yasubiyeyo iciye muri MONUSCO ijura ndabona interview mu generale wo muri Tanzania avuga ko bagiye gukura umwansi ku butaka bwa Kongo bagiye gukora ibishoboka byose Tanzania yabyivanzemo umva ko ari ibintu mu bisanzwe M23 ni manika amaboko haba bayicira urubanza abagirirwa n'ivyaha by'intambara bagirente bahano sivyo abatagirirwa ibyaha by'intambara hacakora y'amategeko amwe nasigura mu kiganiro cahe nuko bimeze rero so Liam Kukwimana utanyuzwe azoba tumva kabisa azoba atumvise reka yo tugushimire cyane kabisa so thank you so much kai turashimiye n'abakomeza kukurikirana turabakunda sana abakunzi bacu tunabarova sana Liam promoter nawe nakulova sana asante sana kabisa ciao